Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho misi yose kuri imbonesha kuri ya hejuru TV tubategurira inkuru zirimwo iza politike zivugwa mu gateka na muntu izivugwa mu butungane zivugwa mu kibano inkuru ziba zatangajwe mu menyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi hari bavyatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo ingingo n'amatangazo bigenewe abene gihugu hamwe n'ibindi vyinshi tubatoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zigize igihugu c'u Burundi. Karero turamutse abadukurikiye bari mu Burundi imbere bari mu bice bitandukanye mu bisagara no mu ntara bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi namwe turabaramukije kandi turabahaye kaze tubagiye kandi benshi tuzi ko badukurika bari ku mugabane wa Afrika ko turazi ko namwe mudukurikira yaba muri mu buseruko yaba muri mu bumanuko uburengero hamwe n'uburaruko bw'umugabane wa Afrika n'abari ku migabane ya kure turazi ko mudahwema kutwereka ko mudukurikira kandi muri analytics cyanke abadukurikirana turababona ko mwese murimo turabakengurukiye cyane rero muri uyu mwanya w'amakuru tugezemwo turabahaye ekaze muri aya makuru turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira inkuru ya mbere kandi nagezweho muri iri joro muraza gukurikira bihejeje kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baganutse bavuye mu gihugu ca Tanzania aho bari bitabiriye ibirori vyo guhimbaza imyaka 60 cyo gihugu kimaze ciyunze vyabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye mukaza gukurikira ivyo nkuru ku buryo burambuye turaza kubagezaho kandi yindi nkuru yihuta y'ivyakurikiye ryahagarikwa rya Febabu ku rwego mpuzamakungu ubu ntibikiri vyimfata kibanza ubu vyemejwe icese Komite Nyobozi canke Bureau Central y'ishiramwe mpuzamakungu y'urukino Basketball FIBA niyo yemeje ingingo ihagarika ishiramwe ry'urwo rukino mu Burundi Febabu tukaza kubagezaho rero inkuru ku buryo burambuye turaza kandi kubagezaho inkuru y'ingene igiciro cyo kwinguruza coba carigwije inshuro irenga zibiri kuva imbibe zugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda nubwo kandi zo ku butaka guruwe ariko izo mu kirere zo ziruguruye naho rero habene gihugu benshi bafise imyidogo bavuga ko kuja mu gihugu c'u Rwanda byoba bizimvye cane kurusha uko vyahera mu ntara ya Kirundo kandi hari abantu batatu baciriwe guherayo bagirizwa ubwicanyi navyo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye turabahaye kaza aho muherereye hose yini hejuru TV fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi baganutse bavuye mu gihugu ca Tanzania aho bari bitabiriye ibirori byo guhimbaza imyaka 60 cyo gihugu kimaze ciyunze ni gihugu rero kigizwe na Tanganyika yiyunze na Zanzibar nkuko mejeje kubivuga heze imyaka 60 vyavyaye Tanzania ivyo birero vyabaye kuwa gatanu igerekezo rya 2026 ndamukiza Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaronse n'akaryo ko gushikiriza abanyatanzania indamutso y'abarundi yongera ributsa ko Burundi bwamye bufitaniye imigenderanire myiza n'ico gihugu ca Julius Nyerere ukanatsinda n'umwami wa mbere ubu Burundi ntare rushatsi yarerewe muri Tanzania mu karere ka Buha President Ndayishimiye yararonse kandi akaryo ko gushobora kuyagana bagenzi barongoye ibihugu vyo mu karere nka Felix Antoine Tshisekedi bacuritse muri iyi minsi wa Republika Intwaro Rusangi ya Kongo hari William Ruto wa Kenya hari Hakainde Hichilema wa Zambia na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia mu 1964 niho Tanganyika yunga na Zanzibar maze byara Tanzania ibyo bihugu byose rero byaheruka kuronka ubwigenge niko yakintwaro gikoroni y'abongereza Tanzania rero ikaba yarikukiye ku 9 Kigarama mu 1961 mu gihe Zanzibar yikukiye ku 10 Kigarama mu 1963 ugingo kironka ubwigenge Zanzibar yaragize ibibazo byo kutumvikana mu ndongo za politike umushikiranganje wa mbere Mohamed Sambutu Hamadi numvikanye na Abedi Amani Karume yararongoye umugambwe Afro Shirazi Party Karume rero acara tembagaza umwami Sultani yatwara Zanzibar Said Jamshid muri nzero mu 1964 maze yunga na Tanzania mu kwa kane kuwo mwaka President Karume akaba yaravuye yicwa mu 1972 President Abdul Jumbi
afashe igihugu acabandanya umurongo wo kwiyegereza cane Tanzania. Muri iyo ntumbero mu 1977 umugambwe tano wa Julius Nyerere ari nawo warondeye ubwigenge bwa Tanzania ahenderewe izina witwa Chama cha Mapinduzi CCM ca wiyunga na Afro Shirazi Party wari ubutegetsi muri Zanzibar, aho hari hagamijwe ko ubutegetsi muri ivyo bihugu bibiri botunganirizwa hamwe. Uwo mwaka ari nyene Zanzibar baremerewe gutora mu matora ya Tanzania yunze ubumwe, bogera barinjizwa mu nama nshinga amateka ya Tanzania. Muri kino gihe rero naho Zanzibar ifise umukuru w'igihugu wayo kigarira leta yisangije, ingingo y'amakuru zijanye n'igisirikare, intwaro n'imigenderanire n'amakungu zifatwa na leta ihurikiyemwo bose idodomirongo na Perezida Samia Suluhu Hassan. Ingingo rero nazo zega ubutunzi n'ibindi bisata nk'indero, uburimyi zigafatwa na leta ya Zanzibar. Mukuru w'igihugu rero Vaisito Ndayishimiye akaba yagarutse mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi yahageze asanga hari inkuru itameze neza, dore ko guhagarikwa kwa FEBABU ku rwego mpuzamakungu bitari ivy'imfata kibanza ahubwo vyemejwe cese. Komite nyobozi canke biro centrale y'ishiramwe mpuzamakungu y'urukino basketball FIBA yemeje ingingo ihagarika ishiramwe ry'urwo rukino mu Burundi FEBABU. Bisoma mu cegeranyo vyizwe muri iyo nama iyo komite kuri uyu wa 26 ndamukiza 2024. Ivona uko FEBABU yatumiriye Dinamo BBC gutambara impuzu zanditse ko Visit Rwanda mu nkino za bare zabereye muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa Ntwarante 2024. Iyo ngingo rero yari yafashwe vy'imfata kibanza ku wa 12 ndamukiza na Andreas Zaklis, umunyamabanga mukuru wa FIBA, aho yasaba FEBABU gutanga isiguro ku vyabaye bitarenze itariki 23 ndamukiza 2024. Kugeza uyu mwanya rero ntiharashobora kuronka bo mwishirahamwe FEBABU ngo batangaze nimba urwandiko ruri muri izo nsiguro rwaratanzwe canke rutaratanzwe, ariko n'igihe ntarengwa bari babahaye bivuze ko bashobora kuba batarabikoze. Hagati rero y'u Burundi n'u Rwanda igiciro cyo kwinguruza caregweje incuro zirenga zibiri kuva imbibe zugawe, bariraho u Burundi bufatiye ingingo yo kugara imbibe buhana n'u Rwanda muri aruko izi cane none Abanyarwanda afise ingorane nyinshi kugira ngo bashike mu Rwanda bavuye mu Burundi canke bava mu Rwanda baja mu Burundi bategerezwa guca muri Tanzania. Ingaruka z'urwo rugendo ni nyinshi. Hejuru y'uburuhe bw'ingenzi ibiciro vyo kwiyunguruza vyigwije incuro zirenga zibiri, nubwo imbibe zo hasi zugaye, imbibe zo hejuru zo ziracuguruye hagati y'ivyo bihugu bibiri. Kubwa badandaza n'abandi bafata ingendo bavuye mu Burundi baja mu bindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'u Rwanda, Uganda na Kenya, ntivyoroshe na bukebuke. Igiciro cyo kwiyunguruza rero caraduze cane kuva Bujumbura gushika i Kigali, ngo dutegerezwa guca muri Tanzania. Bikaba bisigura ko tuva Bujumbura, Kobero, Kabanga, Ngara, Rusumo kugira ngo twinjire ku butaka bw'u Rwanda biraruhisha, niko twabwiwe rero n'umwe mu badandaza b'ingozi mu buraruko bw'u Burundi. Aranatomora agira ati urugendo rwiyongereye kabiri imbere y'iyugarwa ry'imbibe twaca ku Kanyaru ya ruguru mu Kayanza canke Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo. Tike yari ibihumbi 80 y'amarundi, ariko ubu itike ni ibihumbi 180 y'amarundi, mbere ranashika ku bihumbi 200. Afise uburyo kubw'amasoko yacu bahitamwo kuja mu Rwanda bakoresha indege. Rwanda ibandanya ikora hagati ya Bujumbura na Kigali. Igihe dufise amafaranga dufata indege yo mu ikompanyi Rwanda, ariko birazimvye cane, turiha amadolari arenga 300, no kuvuga ayarenga imiliyoni n'ibihumbi 500 y'amarundi mu mafaranga y'amarundi nyene. Niko vyidogwa n'umwe mu bakenyezi w'imyaka ishika 50 yagiye u Rwanda kuramutsa umwana wiwe yiga i Nyamata, igice citwa ko kiri hafi y'u Burundi. Igice kinini rero c'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza ntibagize uburuhuko bwa Pasika nk'uko bisanzwe ku bw'ubukene bw'uburyo, kuko igiciro cyo kwinguruza caduze cane. Nagiwe rero bakaba basaba yugururwa ry'imbibe. Nayo mu ntara ya Kirundo abantu 3 baciriwe guherayo bagirizwe ubwicanyi. Abantu 3 rero baciriwe mu nyororo wo guherayo n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwahitanye umudandaza mu ijoro ryo kuwa 15 inshuro 16 ndamukiza guheza. Ubwo bwicanyi rero bwabereye umutumba na zone Gatare muri komine Busoni intara ya Kirundo uraruko bw'u Burundi. Sentare nkuru y'igihugu yo muri iyo ntara niyo yabahanye.
urubanza rw'ikibiriraho rwo wa kabiri ku muhinga muri sentare nkuru ya Kirundo cerewe c'umushikiriza amanza Republika yarerekanye uko ubwo bwicanyi bwakozwe abo bagabo batatu bwagenze na Abdul Haringanji muramu wishwe udasendagije Imana Gilbert Minani b'imyaka iri hagati ya 26 na 30 bayizi Habarugira yishwe mu ijoro y'uwa 15 rishira wa 16 ndamukiza guheza mu ijoro ry'uwa 15 rishira wa 16 ndamukiza afi mu gicugu hagati Haringanje Abdul yarahamagaye abagabo babiri kugira ngo bashire mu ngiro vyo bari bahaheze imisi tubateguye kubwo amatohoza rero yakozwe n'inyamiramabi yabajijwe mu mushuhirano Haringanje Abdul yari yemereye miliyoni 1.5 y'amarundi abo babiri bakoranye ubwicanyi kugira ngo bamufashe kwica Moise Habarugira muramu we niko yicariwe c'umushikiriza amanza yasiguye. Abdul rero Haringanje havuga ko yishwe yamwivye miliyoni 15 umuntu rero yicishijwe inyundo. Imbere yo ya sentare abakoze ubwo bwicanyi baremeje ko uwo bishe bamuhonze inyundo imbere yo kumuniga ucirwa mu munyororo wo guherayo miliyoni 50 z'indishi y'akababaro. Nyuma rero yo mwiherero abo bagabo batatu bagiriye icaha co kwica babiteguye baciriwe mu munyororo wo guherayo n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 50. Amafaranga rero azotangwa n'abo bagabo batatu bazatanze ayo mafaranga sentare rero yategetse ko amatungo yabo yoca agurishwa icamunara. Abitwaye rero bari basavye indishi y'akabari miliyoni 200 y'amarundi n'umunyororo wo guherayo. Abandi babiri harimo shiki wateguye ubwicanyi n'umukenyezi wishwe bejejwe n'ubutungane n'abanyagihugu rero bari kuri sentare nkuru ya Kirundo barashibye ingingo ya sentare kuri urwo rubanza ariko bakabona ko amafaranga y'indishi y'akababaro yari kongerezwa. Tubakengurukire cyane ko tubanye muri aya makuru mbasabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ibindi tuzogenda tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.